Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije bifuriza umunsi mwiza w'umugisha, umunsi mwiza w'amahirwe. Mwami Yesu abahezagire cyane, mushishikare kumererwa neza muri byose. Ndabasengera mu mumererwe neza muri byose, mugira amagara meza. Ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranya mu byo mukora. Haleluya. Umugisha w'Imana wuzure ku buzima bwanyu, ubuntu burushirije. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Yohana rivuga ngo yaduhaye ubuntu bugeretse ku bundi, ubuntu bugeretse ku bundi bube ku buzima bwawe. Yesu aguhezagire. Dusome rino jambo ryanditse mu cyete Paulo yandikiye Timotheo. Tuvugane hejuru yo kunyugwa n'ivyo dufise. Kunyugwa umuntu wese muzukuri, kunyugwa n'ivyo dufise. Dusome 6:6 Timotheo wa mbere, gice 6:6. Ariko ukubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo dufise kuvamwe inyungu nyinshi cyane. Kubumbwa n'ivyo dufise, kubaha Imana, kubaha Imana, intango ya byose kubaha Imana gufatanije no kunyugwa n'ivyo dufise. Hari impemu mbi Satani arungika mu bantu, ugasanga umuntu ntanyugwa n'impuzu yambara, ntanyugwa n'ibirato yambara, ntanyugwa, ugasanga mu buzima bwe n'amadeni y'impuzu. Yabona umuririmbyi baririmbana yambaye ikanzu y'ibihumbi izimbye, no akaja kumwigana. Tunyugwe n'ivyo dufise, tunyugwe n'ubuzima tubayemo, tunyugwe, tureke kwitwa. Hari abantu babona umuntu ntibazi ivyo akora, Imana iramuhezagiye, ugashaka kwigereranya nawe. Oya, reka wewe nyugwa n'ivyo ufise, kubaha Imana ukongereho kunyugwa n'ivyo ufise, bizana inyungu nyinshi mu buzima bwacu. Imana idushoboze mu buzima, Imana iduha ubuzima bwo kunyugwa n'ivyo dufise. Kunyugwa n'ivyo dufise, kubaha Imana bifatanije no kunyugwa n'ivyo dufise, bizana inyungu nyinshi. Kuko ataco twazanye mu isi kandi ataco tuzoshobora kuyivanamwo. Taco twazanye, hari igihe twishimira ibintu, taco twazanye kandi nta nico tuzoyivanamwo, ahubwo ico twakoze neza tuzogisanga iyo turiko turaja ibwami mw'ijuru. 8. Ariko iyo dufise izo kurya n'ivyo twambaye biba bitubumbye. Bene data, mureke dusaba Imana idushoboze kunyugwa n'ivyo dufise. Kunyugwa singubuje kurondera ni byiza cyane, mugabo urondere utari kuri uribaza ku bandi, abandi bageza aho abandi bageza. Urondere cyane, kurondera ni byiza gose. Turondere, twubaha Imana, tunyugwe naho tugeze. Imana yacu izogwime tuva mu bwiza tuja mu bundi, idukura hamwe tuja handi, ariko dukura n'ubuzima bw'unyugwa, kunyugwa n'ivyo dufise. Igice cya 13:5 mu gitabo cy'Abayeburayo haravuga ngo gukunda amahera tikube mu ngeso zanyu, ivyo mufise bibabumbe. Hari abantu bakunda amafaranga bakayarondera mu nzira zitarizo. Gukunda amafaranga, gukunda amahera ndikube mu ngeso zanyu, ariko ivyo mufise bibabumbe, kuko ubwayo yavuze iti ntaho uzoguhemukira, ntaho nzoguta. Dufite isezerano rivuga ngo ntazoduhemukira, ntazoduta. Gukunda amahera tikube mu ngeso zanyu, ivyo mufise bibabumbe. Amen. Ivyo mufise bibabumbe. Bene data, kunyugwa ni ubutunzi bukomeye. Kubaho unyuzwe naho uri, kunyugwa. Bene data, iyo tunyuzwe tuva hamwe, tuba twegera tuje imbere. Mugabo iyo tutanyuzwe, tugasanga dufise umutima uhagaze, ugasanga dufise, Imana igushoboze kunyugwa naho ugeze. Igice cya 4:17 ukavuga ngo ariko imigani ihumanye n'iy'abakecuru ntuyemere, wimenyereze kubaha Imana. Kubaha Imana gufatanije no kunyugwa n'idufise bizakura mu nyungu nyinshi. Kubaha Imana, bene data, kubaha Imana no mutaga udahomba. Kubaha Imana ni ikintu usigira abana, naho utabasigiye inzu bakazosigara bubaka ama-etaje n'ama-etaje. Kubaha Imana, ndakwifurije kubaha Imana. Wowe wanyumviriza, ndakwifurije kubaha Imana. Ubu umugabo, ubu umugore yubaha Imana. Ubu umugabo n'umugore anyugwa n'ibyo ufise, ubaha Imana. Ubahe Imana. 8 ukavuga ngo kuko kwimenyereza ku vy'umubiri kuzana ikimazi kuri bike, ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri vyose,
kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzoza. Semeni, amen. Ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri byose, kwimenyereza ku by'umubiri, kugira ikimazi kuri bikeya. Kugira siporo ni byiza cyane, kwiruka ku mubiri wawe ni byiza rwose, ariko Pawulo yavuze ngo bigira ikimazi kuri bikeya. Ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri byose. Kugira siporo ni byiza, kugira umubiri wawe gufata neza ni byiza cyane, ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri byose. Kubaha Imana kugira ikimazi. Haleluya! Ndakwifurije kubaha Imana, ndakwifurije ubuzima bwo kubaha Imana, kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza. Kubaha Imana, ndakwifurije kubaha Imana, ndakwifurije kwimenyereza kubaha Imana, ndakwifurije kwimenyereza mu gitondo kuvyuka usenga, ndakwimenyereza kuvyuka usoma ijambo ry'Imana, ndakwimenyereza kuvyuka wubaka ubushuti bwawe n'Imana, ndakwimenyereza kuvyuka ugaburira impemu yawe ivyanditswe, ndagusengera ngo wimenyereze kubaho mu buzima busenga, ubuzima busoma ivyanditswe vyera. Kubaha Imana gufatanije no kunyurwa n'ibyo dufise kuzana inyungu nyinshi. Yesu aguhezagire. Igice cya 6 umurongo wa 20, Timoteyo wa mbere aravuga ngo ewe Timoteyo, wamuzigami ico wabikijwe, utere ibitugu bizira by'amagambo ahumanya no kugwana kw'ibyitwa ubwenge atari bwo, ubwo bamwe bivuga ko bagufise bakazimiza bagata kwizera ubuntu bane nawe. Kabiri umurongo wa 15, Timoteyo wa kabiri aravuga ngo wamugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda gutetegwa aramiriza mu ijambo ry'ukuri. Ariko ibihumanya by'amagambo y'ubusa uzibukire amajambo yateye isoni mu kanwa kawe. Hari indahiro z'abapagani, abantu b'Imana bakirahira, kumva umuntu ararahiye ikintu gipfuye, indahiro zipfuye n'amajambo apfuye yakure mu kanwa kawe. Akanwa kawe ndako kuvuga amakuru meza y'ubwami, nako kuvuga inkuru nziza. Haleluya! Yesu Kristo aguhezagire. Timoteyo havuze ijambo ryiza. Ariko ibihumanya by'amagambo y'ubusa, ubizibukire. Zibukire amagambo y'ubusa, zibukire icyaha mu buzima bwawe, zibukire. Kuko ababivuga bazoshishikara inzira yo kutubaha Imana. Ababivuga bazoshishikara inzira yo kutubaha Imana. Wewe wimenyereze kubaha umwami, wimenyereze kubaha Imana, unyugwe n'ibyo ufite. Haleluya! Kuko bizana kubaha Imana. Ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ibyo ufite bizana inyungu nyinshi. Ndakwifurije kubaha Imana, ndakwifurije ubuzima bwo kubaha Imana. Biraryoshe ubuzima bwo kubaha Imana. Mbega ibintu biryoshe muri ino si y'abazima, ubuzima bwo kubaha Imana. Haleluya! No kunyugwa. Reka kwigereranya n'abandi. Nyugwa n'ibyo ufise, nyugwa naho uri. Dufite Imana izikuranye imyanya n'ibihe, dufite Imana izikura bamwe hasi kabashyira hejuru. Nyugwa naho ugeze, iga kunyugwa n'ibyo ufise, nyugwa n'icyo gitenge wambaye, nyugwa n'iyo kanzu, nyugwa n'ibyo. Reka kwirigwa udasinziriye ngo nkeneye bino. Wewe nyugwa naho uri. Dufite Imana izikuranye imyanya n'ibihe, ahubwo wimenyereze kubaha Imana, wimenyereze kubaha Imana. Haleluya! Kuko bifite akamaro ku by'ubugingo ndetse n'ubugingo buzaza. Yesu agushoboze kubaho ubaha Imana, kubaho unyuzwe. Icya kabiri, ubera abandi umugisha, abandi bagira umugisha ku bwawe. Yesu aguhezagire. Reka ndagusengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu, duheze uyu mutima wo kunyugwa, wo kubaha Imana, tunyugwe n'ibyo dufise. Bavuze ngo kubaha Imana gufatanije no kunyugwa n'ibyo dufite bizana inyungu nyinshi. Turakeneye zino nyungu, turakeneye ubuzima bwo kubaha Imana. Mu izina rya Yesu Kristo turakeneye ubuzima bwo kukubaha. Haleluya! Turakeneye ubuzima bwo kukubaha. Urakoze Imana yacu, turakeneye kunyugwa, uduheze umutima wo kunyugwa. Haleluya! Uduheze kwitwararika ibyawe. Amen. Haleluya! Kwimenyereza ku by'umubiri ngo bigira ikimazi kuri bike, ariko kwimenyereza kubaha Imana bigira umumaro muri by'ubugingo ndetse n'ubugingo buzaza. Duheze ubuzima bwo kwimenyereza kuvuga dusenga, gushaka Imana, kugendana n'Imana. Icubahiro kibi cyawe Yesu, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.